Nitwa Kevin Yonkuru, nkaba nsanzwe mvuka mu Cibitoke ca Rugombo muri komine Buganda. Nje nsanzwe tongoye ishirahamwe Supporter Company. Supporter Company naryo ryatanguye mu mwaka wa 2018 mu kwezi kw'icenda, aho twagiye hamwe n'urundi rwaruka twari dusanzwe turiko turiga kaminuza twese. Inyuma ya formation twari turimwo yari yateguwe n'ishirahamwe Yaga, duca tuja hamwe rero inyuma y'ayo maformation twarimwo yo kwitunganiriza imigambi. Tugiye hamwe duca dutora umugambi wo guhingura ibijumbu, tumaze kubona yuko ibijumbu ari byinshi kandi bifise akamaro ku buzima bw'umuntu, ariko bikaguma byononekara mu gihugu iwacu iyo umwimbu baye munini cyane. Niho rero twaciye dufata umugambi wo guhingura ivyo bijumbu tukabikoramwo ifarine dukoresha ubuyi, dukoresha imikate, ibitumbura, ndetse tugaca tubikoramwo n'ivyo bijumbu tubikoramwo amachips. Rero tumaze kuja hamwe twatanguye gushira produit yacu ya mbere ku isoko 2019 mu kwezi kwa gatatu. Iyo produit rero ntiyari produit nyinshi, twatanguriye kuri bikeya. Mu nyuma rero niho twaciye tuja hamwe n'irindi shirahamwe ryari ryahawe ibikoresho no mugambi PAD, Programme d'appui à la décentralisation, ry'ishirahamwe Twiteze Imbere rikorera Ingozi. Tumaze kuja hamwe rero turatangura gukorana. Mu nyuma rero mu mwaka wa 2020 niho twashoboye kuba ku mugambi wa Search for Common Ground, wo kudushigikira kudufata mu mugongo mu mugambi wacu kugira ngo ibikorwa byacu bishobore kubandanya neza. Niho rero umwanya turiko turakorera ngaha ibikorwa biriko birabandanya. Ndavye aho twahereye naho tugeze ubu hariho akunguka kanini cyane gose, kuko twatanguye dukorera ahantu dutiye, ariko uyu mwanya turiko turakorera ahantu twebwe nyene ubwacu twirihira mu nyubakwa y'iwacu turiha. Iruhande yaho naho na produit twashira ku isoko ico gihe sico kimwe n'uyu mwanya, kuko uyu mwanya turashobora gukora byinshi, ariko misi yahera twakora bikeya paraporo y'ubu. Ku kijanye n'uburyo naho, iruhande yuko twaronse aho dukorera bivuye muri twebwe nyene tukashobora kongereza n'ivyo duhingura, kuri twebwe nyene ubwacu turikenura uburyo turaburonka ntitukiri babandi bashobora gusega abavyeyi amafaranga yo kwiyunguruza canke yo kuja kugura amayinite canke kugura gahuzu. Uyu mwanya turashoboye kuba twovyikorera mu buryo dukuye mu uyu mugambi wacu wo guhingura ibijumbu. Birashika hakabaho abajene biyumvira yuko gutangura umugambi ataburyo ufise bidashoboka, ariko kandi je ubwanje nobahamagarira mu gihe ataburyo bufise ariko bafise umugambi wo gukora, babona yuko ari umugambi ushobora kubateza imbere, ko borondera abo baja hamwe uburyo bukeya bafise bakabushira hamwe, gutyo bakaronka ubwo batanguza uwo mugambi wabo. Rero hari habiyumvira yuko ataburyo bafise baca bahagarara, ugaca usanga nta kintu na kimwe bakoze. Vyiza rero nobahamagarira kuja hamwe n'abandi mu gihe uburyo bafise budakwiye kugira batangura igikorwa cabo. Bagiye hamwe rero baronka uburyo bwo gutanguza ico gikorwa cabo. Tubwire ibi bijumbo dusanzwe duhingura, dusanzwe tubikora ku masoko atandukanye. Uko kuntu rero tubikora ku masoko atandukanye, hariho ukuntu ayo masoko aguma ahindagurika. Nk'ubu nk'ikiro twari twakiguze 200, ugasanga ejo ku yindi soko tukiguze 300, uwundi munsi bigahinduka. Rero ahantu hamagarira urundi rwaruka, mu gihe bamaze kubona ko hariho nk'akarora twebwe turiko turahingura ibi bijumbu, ko boja mu burimyi mu gihe babishoboye bakarima ivyo bijumbu, gutyo bagaca baza tugakorana, ntidusubire kugira ikibazo c'ibijumbu, nabo bakahungukira mu kuza bararonka isoko y'ivyo bariko bararima.
uburimyi burashobora guteza imbere umuntu mu gihe we nyene ubwiwe yabisizemwo ishaka n'inguvu, kuko uburimyi nico kintu mw'iki gihe turavye gifise ikibanza kinini cane gose mu gihugu c'u Burundi, kuko nico gitunze abanyagihugu ku bice vyinshi cane gose kwijana. Rero uriko urarima mu gihe tubona ko hariho n'amashirahamwe ariko araba menshi yo guhingura ivyo dufungura, aho turashobora kuhungukira cane gose, ugasanga uburimyi burashoboye kugutunga ukibeshaho wenyene ubwawe.